Ekipe ya Piramide nyuma yo gusezera ekipe ya APRFC hano mu Rwanda igiye kuhagaruka ikina ekipe ya Ethiopian Insurance mu ijonjoro rya kabiri rya CAF Champions League. Ni nyuma yuko ekipe ya Piramide ku munsi w'ejo bundi ku itariki ya 18 ukwakira itsinze ekipe ya Iceberg Kan ni mukino wa Super Coupe Nyafurika uhuza ama ekipe yatwaye igikombe cya CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup. Igitego kimwe ku busa cyatsinzwe n'uwitwa Fisto Kalala Mayere ku munota wa 75. Ekipe ya Pyramid igiye kugaruka i Kigali ikina ekipe ya Ethiopian Insurance n'umukino uzabera hano i Kigali kabisa. Bivugwa ko ekipe ya Ethiopian Insurance mu gihugu cyabo cya Ethiopia badafite stade yemewe ku rwego rwa CAF, ikaba ariyo mpamvu ekipe ya Pyramid igiye kuza gukina i Kigali uyu mukino w'ijonjoro rya kabiri ya CAF Champions League. This is STOREROOM TV, kama dawa. Follow, subscribe and